Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru ugezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuba twibanda cane cane kwaba ari kuvugwa agateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabaha ido nido. Kuvaho Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi, akaba yaragiye anakora imirimo itandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, afatiwe agapfungwa. Ibintu ntivyoroshe na gatoya mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho bamwe bavuga ko Generali Arengiyome Bunyoni ariwe bari bitezeho urukiza nyuma yaho umuhisi Petero Nkurunziza apfiriye. Hari amakuru menshi agaragaza ko abagumyabanga batari bake bari bashigikiye Generali Arengiyome Bunyoni, ariko hakaba n'abandi bashigikiye Generali Evariste Ndayishimiye. Nk'uko tumaze iminsi tubibabwira mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ibintu ntago byifashe neza habe na gatoya, aho Reveriyani Ndikuriyo arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD agisaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yapfungura Generali Arengiyome Bunyoni byihuse, ariko Evariste Ndayishimiye akavuga ko adashobora gupfungura Generali Arengiyome Bunyoni. Ibibazo biri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD birateye ubwoba abarundi batari bace, aho bamwe n'abandi babona ko mu mugambwe uri ku butegetsi n'ubundi injyane zabo zahozeho bidakwiriye gutera abarundi batari bake umutima uhagaze, kuko kuva bajya ku rugamba batanguye kuryana kugeza n'uyu munota baracyaryana. Murazi abagumyabanga ndetse na bamwe bari bakomeye mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD bahunze igihugu, abandi bakicwa, abandi bakaba bapfunzwe bapfungiwe ubusa. Ibyo nibyo tugiye kubashikiriza muri ano makuru yacu. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wewe usabwa nta kindi byonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushitseho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Aho umugambwe CNDD-FDD uviriye mu ishamba ugatangura kurongora igihugu c'u Burundi, injyane zabandanije kuba nyinshi, abicwa baricwa, abandi barahunga, abandi bubo barapfunzwe. Abagumyabanga bamaze kwicwa, gupfungwa, guhunga no kwirukanwa mu mugambwe kubera injyane zidahera zama mu mugambwe CNDD-FDD ni benshi cane, aribyo biriko biratera abarundi batari bake ikibazo, bibaza niba barongowe n'abantu bahora mu njyane igihugu kizigira gitera imbere gute. Bakabona ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora kuzatera ibibazo bikomeye cane igihugu c'u Burundi, mu gihe abarundi batari bake batahaguruka ngo biyamirize intwaro y'agahotoro, intwaro y'akarenganyo, intwaro y'abicanyi, intwaro idafise ikintu na kimwe yigeze imarira abarundi batari bake. Reka ndabahe amazina amwe mu mwumve aka kamaramaza. Hussein Rajabu yakuwe yongera arapfungwa mu mwaka wa 2007 yagirizwa guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu, ari nabyo Generali Arengiyome Bunyoni ubu ariko aragirizwa muri no minsi ko yatutse umukuru w'igihugu, kandi akaba yaranashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye. Abirukanwa mu mugambwe uri ku butegetsi bagafatwa bagapfunga, benshi usanga bagizwa ko batutse umukuru w'igihugu canke bakaba bashatse gutembagaza umukuru w'igihugu uba ariho icyo gihe, nk'uko byagendeye n'abandi babanjirije Generali Arengiyome Bunyoni. Ico gihe abashingamateka 22 bari bashigikiye Rajabu barirukanywe. Manase Nzobonimpa yahunze kubera iterabwoba yakorewe, ariko ashira ahabona ubusuma bw'amahera agenewe kugura amakaye yo guha abanyeshuri mu mwaka wa 2015 hoho kabaye akamaramaza. Umugambwe watakaje abantu benshi bivuye kuri uko kutumvikana ko Nkurunziza yosubira guserukira umugambwe mu matora. Ico gihe hirukanywe benshi baranahagarikwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane abari bari mu mugambwe uri ku butegetsi. Murumva niba aba bari mu mugambwe uri ku butegetsi barakorewe ibintu nk'ibyo ngibyo, abari mu migambwe itandukanye itavuga rumwe na leta y'u Burundi byabagendekeye bite?
Murazi abahoze barwana muri FNL akaga bariko barahura nako muri ino minsi. Murazi abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi uri imbere kurusha iyindi CNL ibibazo bariko barahura nabyo aho buri munsi babanyuruza abandi bakabagandagura abandi bakabanyaga utwabo. Abarundi bakabona ko niba abo mu mugambwe hagati baryana batabura no kuryanisha n'igihugu muri rusange kugira ngo bagere ku byo bashaka. Ariyo mpamvu babandanya babangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe nabo ubwabo bigaragara ko batumvikana na gatoya. Hari abanyepolitike bakomeye cane birukamwe mu mwaka wa 2015 abandi barahunga abandi barafatwa barapfungwa kubera ko batashigikiye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Muri abo novuga nka Colonel Germain Ngendakumana yohora ari umukuru w'umugambwe, Onesime Nduwimana yari umuvugizi w'umugambwe, Piyo Ntaryo hanyuma yari umukuru w'inama nshingamateka, Dogiteri Gervas Rufyikiri yari icegera c'umukuru w'igihugu, Colonel Leonidas Hatungimana yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu, Moise Bucumi yari minisitiri n'abandi benshi harimwo ababuramatari ba musitanteri. Reka wose agaragaza ko adashigikiye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza yarirukanwaga mu mugambwe agapfungwa abandi bakagandagurwa. Iruhande y'abasivile hari abasoda n'abapolisi bakuru bakomoka kuri CNDD-FDD bahunze abandi barapfungwa. Liyetona Generali Guillaume Ntabindika yarahunze, Generali Majoro Niyombare yaburiwe irengero, Generali Majoro Juvenal Niyungeko Batazira Kiroho arapfunzwe, Generali Majoro Leonard Ngendakumana yarahunze, Generali Majoro Zeno Ndabaneze arapfunzwe, General de Brigade Prime Ngowenubusa arapfunzwe, General Majoro Jereme Ntiranyibagira Twatazira Nyenyeri yahavuye afatirwa muri Tanzania muri 2017 aca aricwa n'intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD kandi yari umuntu akomeye cane mu ntwaro ya CNDD-FDD ari no mu batanguje urugamba rwa CNDD-FDD mu ntango yarwo, ariko agahembo bamuhaye nako kumugandagura. Generali Adolphe Nshimirimana nawe yapfuye arashwe biturutse kuri ico kibazo catewe n'amatati ya 2015. Murazi ibyo Generali Adolphe Nshimirimana yakoreye mu mugambwe uri ku butegetsi, ariko co umuhisi Petero Nkurunziza yamwituye cyabaye kumugandagura ku manywa izuba riva amurashe. No mu nyuma hari abagumyabanga bagiye barapfungwa abandi baranyuruzwa nka Honorable Asa Moses yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu, yarashwe muri 2016 ku murango izuba riva. Umugwizatunga Leopold byavuga ko yegereye Rajabu yanyurujwe, n'ubu ngubu ntawuzi agakuru kiwe. Havuga ko intwaro ya CNDD-FDD y'agahotoro yoba yaramugandaguye kuko kuva yanyuruzwa ntawurasubira kumubona. Hari na Colonel Miruho Jean Baptiste Batazira Mirosi apfunzwe, Colonel Bahati Nestor Batazira CDP apfunzwe, Majoro Muporo nawe arapfunzwe. Ejo bundi twarababwiye ibyo bariko baramukorera bamuziza ko yasabye ubutungane ku munyororo yaramaze kugandagurwa n'uwitwa Hatibu, aho kugira ngo bahane Atibu ahubwo bahisemo guhana umunyororo Muporo ndetse n'abandi bagenzi be basaba ubutungane kuri uwo mugenzi wabo yaramaze kugandagurwa na Atibu, ariko agahembo babahaye nta kandi uretse kubajana aho bita mw'ikosorero. None raba n'ubu izo njyane kuva aho Generali Guillaume Bunyoni akuriwe mu mabanga zirabandanya kuba nyinshi cane. Ndakurahiye nibatikebuka abazapfungwa, abazirukana mu mugambwe, abazahunga igihugu, abazicwa ni benshi cane. Njewe izi njyane zirambabaza. Ndibuka tukiri ku rugamba ukuntu nahazwe kwicwa kabiri kose. Ubwa mbere nahazwe kwicwa na Ruyego, ubwa kabiri mpakwa kwicwa na Ndanga kubera injyane ataho zifatiye ziri mu mugambwe uri ku butegetsi. Imbere y'uko Generali Guillaume Bunyoni afatwa yari ikimenyetso c'ico bita ibihangange mu Burundi. Abagabo bahoze ku rugamba baraheza bahinduka intakorwako mu byo bakora by'ubusuma canke by'ubwicanyi. Mu kazina k'ubuhizi ka Mutama wa kabiri yarihaye mu gihe Mutama mukuru yari Nkurunziza. Byaboneka ko Bunyoni yemanga ko ari we gihangange gikuru havuye Nkurunziza. Yakunda kwerekana amatungo y'umurengera afise akiyorosa inzahabu bene umukenyezi wiwe.
akiyubakira ingoro nk'iz'abami, akiyerekana mu miduga myinshi izimbye, mbere akanandika izina ku modoka. Yakunda gukwiragiza amafoto yerekana amahirwe y'umuryango wiwe mu gihugu c'abakene, aho bamwe bigorana n'ingene baronka ico bapfungura. Bunyoni yatanga ishusho ry'abategetsi biharije amatungo y'igihugu. Ifatwa ry'umuntu nk'uwo ryarateye rwose abagumyabanga batari bake ubwoba, bibaza niba umuntu nka Generali Arenguiyome Bunyoni, Generali Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo kumufata ibintu bizoherera he, ibintu bizagarukira he? Bamwe mu bagumyabanga baravuga ko Generali Arenguiyome Bunyoni yari afise abagenzi bakomeye cane mu butegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye, bakabona ko naho Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo kuba yamufata akamupfunga bitazigera bimugwa mahoro habe na gatoya, kuko yarakoze ikosa rikomeye cane ryo gufata umuntu akomeye cane mu mugambwe, kandi yafashije umugambwe kugira ngo ubugeze aho ugeze ubu ngubu, akamufata akamupfunga, kandi akamupfunga atacyo amwagiriza uretse remetanya yamukoreye. Abagumyabanga batari bake barafise agashavu gakomeye cane cane urongoye umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo avuga ko Evariste Ndayishimiye nadapfungura Generali Arenguiyome Bunyoni bitazigera bimworohera na gatoya. Birababaje kubona injyane nk'izo ziri mu mugambwe witwa ko ariwo wakabaye utanga urugero ku yindi migambwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko izo njyane ziriko zirabera mu mugambwe zahaye ingufu zikomeye cane umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL, kuko muri no minsi biribonekeza ko abahora mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD bariko barahurumbira umugambwe CNL ku buryo bukomeye cane. Ariyo mpamvu bamwe mu barongoye umugambwe ku butegetsi batanguye kwikanga ko umugambwe CNL uzahava ubarusha ingufu mu matora ya 2025 bakayatsinda, nk'uko n'ubundi bagiye bayatsinda, ariko umugambwe uri ku butegetsi ukabiba amajwi. Birababaje kubona ibi biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi Evariste Ndayishimiye yarakwiye kuba yabihosha kugira ngo igihugu kigumye gitemmakazwe kandi kimere neza, ariko abarundi batari bake bakabona ko bagomba guhaguruka baciye mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL, kugira ngo mu mwaka wa 2025 bazikureho intwaro y'agarenganyo, intwaro y'agahotoro, intwaro yangaje abana b'u Burundi. Hari amakuru menshi turiko turabegeranyiriza arebana n'izo njyane ziriko ziravugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, nizo tugira ngo tuze kubashikiriza amakuru yacu yo hanyuma. Wowe ico usabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya abo mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico usabwa nta kindi, vyonda kuri s'abonner kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.